Turamutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze mu makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingorane zo kudakurikiza ikirangaminsi cyatanzwe ku modoka eka mbere n'akamwana wa mama n'ibibazo bikomeye mu itangwa ry'igitoro. Abunguruza abantu n'ibintu basaba ishirahamwe Sopebu rijejwe urudandaza rw'igitoro gutora inyishu. Ahamagarira leta gufata ideni byihuta eka mbere no guteza imbere ibitegwa byinjiriza igihugu amafaranga mvamakungu. Ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire no kunyonyeza amatungo ya leta. Afatira kwiduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa ku masoko, akavuga ko abadandaza basanzwe bari no mu nzego za leta ari kibazo kidasanzwe. Idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubahikaze kandi murano makuru duhera mu gisata c'ubudandaji. Ingorane zijanye n'ubuhinga bwa none kudakurikiza ikirangamisi cyatanzwe ku mamodoka eka mbere n'akamwana wa mama ngo ni zimwe mu ntambamyi zibonekeza mu itangwa ry'igitoro muri bino bihe naho hakoreshwa ubuhinga igitoro pass. Abunguruza abantu n'ibintu bemeza ko izo ntambamyi zituma hibonekeza imirongo miremire ku mastation. Bagasaba ishirahamwe Sopebu rijejwe urudandazwa rw'igitoro gutora inyishu z'ivyo bibazo. N'inkuru ya Sheila Irambona. Nkuko vyemezwa n'abunguruza abantu n'ibintu kuva hashizweho ubwo buryo bwa none igitoro pass, haracibonekeza ingorane zitari nke zituma bataronka igitoro vyoroshe. Zimwe muri izo ngorane zikaba zijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi akamwana wa mama kacibonekeza mu station hamwe no kutubahiriza ikirangamisi catanzwe na Sopebu. Kubw'abo bantu izo ngorane zituma hibonekeza imirongo ku station. Naho warose uwo munsi wawe urashaka kuduga ufise na application wagera ruguru connection zikabura zabura ukabura buzi gitoruko tonda umurongo bimwe akarenganyo keshi. Ndashaka kuba ndi ku murongo bikarangira igitoro nta kirose, ariko waje uwo munsi mwanya ugasanga ni wa kirose. Ejeri ndene mu maplaque bo kubonwa 012 ariko abona yuko tutashoye kuronka kuko iravike yadukamiye kubera iki handi maplaque bagiye barongoreramwe ata license kunwa lundi na mardi. Bagasaba Sopebu gutora umuti w'ivyo bibazo kugira izo ngorane ntizigume zibonekeza. Urara no kigira gikame ndashaka kutaronka n'ubu jiki nosaba yuko umurongo bo bubahiriza namba bashaka gucisha mu imodoka yo ku ruhande bakagira imwe mu gapana kwimonogo. Dusaba batwubahirize bagire kujya nyene baduha ijya urera abalenzi mardi balenzi mardi aba samedi dimanche umva kujya misi baduha ku maplaque babikurikize no usanga byoroshe n'imiduga igabanutse ku ma station kunwa. Abatashatse kuvugira ku vyuma vyacu bunguruza abantu n'ibintu bakabanegura ko izo ngorane ziguba zibonekeza mu itangwa ry'igitoro zibatuma baja kugura igitoro ku isoko rya magendu. Sheila Irambona urakenuye. Tugume muri ico gisata nyene c'ubudandaji. Kuba urudandaza rukogwa n'abari mu nzego z'igihugu biri mu bituma ibiciro by'ivyankenerwa biguma biduga ku masoko. Bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire hamwe no gusesagura amatungo ya leta mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo, Gabriel Rufyiri ahamagarira leta gufata ideni ryihuta eka mbere no guteza imbere ibitegwa vyinjiriza igihugu amafaranga mvamakungu. Muri leta bokora ibishoboka byose gasaba ideni y'amamiliyoni 500 y'amadolari. Nibarondere abantu n'ibihugu bashoboye kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe bimwe. Ico kintu jewe nibaza yuko na cone cofasha.
ivyo nivyokorwa ubunyene ndemera neza nukuva habaye transparent nk'uborondera iryo deni y'imiliyoni 500 hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza jewe ndemeza neza ko takitiro cyosubira gukena kuko acaba un système de rotation hanyuma uwo mwanya nawo tuzo turarondera amadovize yacu mugabe ivyo bivana nuko habanje kubaho ivyo bintu bita transparent na redevability twese tukaba turi mu bwo bwato ikindi tubona gikwiye uno munsi umpereye ku mukuru w'igihugu ko nari mwe ndamaze kubona ko tabihuriza kwico kintu nawe nuko bose bahiba kudandaza tukibona abadandaza muri leta tukibona abadandaza b'abasirikare tukibona abadandaza b'abapolisi menya yuko ikintu bita environnement défavorable des affaires idashoboka abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazwa none ndababaza none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute ntibikunda ntibiza ngo bikunde ivyo rero bintu mu bintu biteje ikibazo ikindi tubona gikwiye nuko ibintu bya monopole nko mu gisoda n'abanye bari babigize neza aho muri region baca bahamagara nk'umuntu abantu bose bari mu iyo region bafise ibintu bakabitanga kandi bagira appel ouvert nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipubliye bamenyekana. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu bana badashikana imyaka 5 ku mutumba Murambi turi muri commune Buganda intara ya Cibitoke barafise ibimenyetso byo gufungura nabi abavyeyi basigura ko inyuma yo kuronswa inyigisho mu kibano ubu bagiye kuja baragaburira imfungurwa zikwije ivyankenerwa abana babo ujejwe guhimiriza imiryango kuri uwo mutumba asanzwe mbere anakorera mu kigo SOS mu vyo kijejwe harimwo ineza y'ibibondo asigura ko ahanini biva ku kutamenya bamwe mu bavyeyi bagafata ibimenyetso byo gufungura nabi nkaho ari uburozi. Ornera Muco yarahashitse. Ushitse ku mutumba wa Murambi uri muri commune Buganda mu ntara ya Cibitoke urabona abana badashikana imyaka 5 biboneka ko bafise amagara meza ariko hakaba hariho nabandi bagaragaza ibimenyetso byo gufungura nabi nk'umushatsi wenje n'amatama vyimvye. Umwe mu bavyeyi b'uwo mwana w'imyaka 25 abana batatu babiri muri bo bafise ivyo bimenyetso aremera ko byavuye ku kungene kenshi yakunze kubagaburira imfungurwa z'umugumwe nk'ibiharage byonyene. Icogi naramugabura nk'ibiharage hari gihe nareka gushiramo imboga uragaca bishaka kubirya byonyene atamboga zirimo ubu nzoza ndashiramo imboga shiramo n'ivyema nza ndamuhiriza n'ubuyi kugira asubire kumera neza. Indugu Josephine Bigari ho mu kigo SOS Village d'Enfants mu Cibitoke ajejwe gutanga amahimiriza ku miryango ishika 57 kuri uwo mutumba avuga ko ivyo biva ku bavyeyi badafise ubumenyi bukwiye ukungene bashobora kugaburira abana babo ariko kandi ko biva no kuvyumviro abo bavyeyi bafise yuko umwana ahindutse aba yahawe uburozi. Icambere na mbere coco nuko hari inyigisho nkeyi mu bijanye n'ingaburo ibereye hanyuma kandi hakaba hariho ivyimviro abantu baba bafise batarekura nk'icimviro ca mbere kijanye nuko iyo umwana ahindutse bakabona baramuvuje iminsi 3 ubwo nyene baca batangura kwiyumvira yuko ari uburozi ugatusanga umuntu abanjije ivyo hama bakazogaruka kwa muganga yasinzikaye. Ikindi naco twoshobora kuvuga amikoro ni make imiryango myinshi ngahira Kenya ugasanga yaronse umwimbo w'imyumbati ariko ugasanga nta duharage ugasanga vyavyo kurya vyo mu migwi 3 ntashoboye kubironka vyose ugasanga nko mu muryango bimbuye ibiro 10 ku mwaka uravyumva yuko umuryango w'abantu nka 5 ivyo biro ntivyo kwira ugasanga rero amikoro ni make abantu bakajya ivyo bahambije ubugari buniniya n'agasosi kuturengarenga gusa kandi akabijya saa sita no mwijoro. Abana kenshi bajya nk'ivyo abavyeyi babo bariye nta musururu wovuga uti bateguye umwana uwo musururu ubwo buyi ngo
ngo nuko ari umwana wacu bamutegekaniriza ibihaba ariko arajya nk'ibyo abavyeyi bafungura birashika gake tugatanga ubuyi mugabo ku bana bake cyane igitigiri kaba ari gitoyi cyane ahanini ico dukora tubahimiriza kuja kwa muganga tubahimiriza kuja muri ca kigo kiraba abana bafise amagara make avuye ku gufungura nabi. Saidi Anise umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Buramatari avuga ko ivyo biva kenshi ku bavyeyi badafise uburyo bwo kuba mu bisagara basize bagurishije amatongo yabo ku mitumba. Twasanze ni ba bantu nyine bimuka batategwe neza kwageze ko bimuka agaterura umuryango w'abana 7-8 agitongo ryo agasigara igurishije ruguru akaza ko tusanga abantu 8 yarafise agatongo ari miramusi y'inzu ariko aja kucingirira ku munsi kurima mu mirima y'abandi. Muganga Habiyaremye Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Cibitoke avuga ko mu vyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2024 vyagaragaye ko mu ntara ya Cibitoke abana bafise hagati y'umwaka umwe n'imyaka 10 barenga 50% bafise ibimenyetso byo gufungura nabi. Hariho bijya bigongarukira buzima biba biri mu kibano mu gihe bidakunze yuko bashobora kuvurirwa muri ibyo bigo niho baheza bagaca babarungika ku masantere de santé ku masantere de santé naho iyo babonye barabafasha iyo bibananiye bagaheza bakabarungika ku ma hôpital de district. Gusa ikibazo tugifise mu kibano muri bijya bigo kubera ko abamama rimiyeri ari witwita abamama muco bidakunda yuko baronka ibikoresho na cyane cyane imfungurwa. Murazi yuko hariho politike y'igihugu ku mwana atarakwiza imyaka 5 wese avugwa ku buntu kungwa ari yose abafise. No kuvuga rero abo batarakwiza imyaka 5 kugezwa n'ubu bavugwa ku buntu mugabo abarengeje imyaka 5 nibo bashobora kurira nabyo nyene bitanguye mu gihe aho bahinyanyuriye ingene ujya mugambi wa FBP uriko urakora. Izo ndongozi zihamagarira abasanzwe bafasha mu gisata c'abana kubandanya bafasha kugira bahangane n'ico kibazo cyo gufungura nabi kibonekeje ku bana. Mu mwaka wa 2023 ishiramwe mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibondo UNICEF keravujije ku isi abana bashika miliyoni 17 bari bafise ingwara zo gufungura nabi. Onera muco nawe tugushimire amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Abakinyi ba burukino rwa volleyball rukinigwa ku musenyi bitabira nako ihiganwa ry'igikombe c'isi bita Volleyball Beach Pro Tour bategerezwa kubanza kwiyandikisha mwishirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino hakoreshejwe ubuhinga bwa none. David Bigirimana umunyamabanga mukuru mwishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi amenyesha ko kugira igihugu cemererwe gutunganya iryo higanwa ryo ku rwego rw'isi ko gitegerezwa kuba gifise ibibuga bikwije amategeko cyane cyane biri ku nkengera z'ibiyaga eka mbere n'amazu yakira ba mukerarugendo amahoteli ari ku rwego mpuzamakungu mu kwakira ingenzi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Igihugu cifuza gutunganya iryo higanwa ry'urukino rwa volleyball kinigwa ku musenyi giswe Volleyball Beach World Pro Tour mu rurimi rw'icongereza kibanza kwandikira ishiramwe mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball babasaba uruhusha rwo gutunganya iryo higanwa. David Bigirimana umunyamabanga mukuru mu ishiramwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi amenyesha ko nyuma yo kwemererwa ko ariho acatangura imyiteguro nyezina iryo higanwa. Iryo higanwa rero ko ritunganijwe twebwe nka federation turasaba muri Federation Internationale ya Volleyball tukabandikira hama tukababwira yuko twifuza gutegura iryo higanwa mpuzamakungu. Baradusubiza hanyuma bakavuga ati egome hama twitegura. Iryo shirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball kugira ryemerere igihugu gutunganya izo nkino nuko ico gihugu kiba gifise ibibuga vya kijambere bikinirwa ko urukino rwa volleyball yo ku musenyi hamwe nuko kiba gifise amahoteli akwije ibisabwa yo kwakira ingenzi. Ivyo bakubaza cyane cyane ko ufise ibibuga. Bega hari amahoteli yameze neza
mbega murafise ukuntu muzokunguruza abakinyi mbega kugira ngo bimenyekane ku isi yose mubiteguye gute ivyo ni ibintu bimwe bimwe bikuru badusaba. Umunyamabanga mukuru mw'ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi avuga ko abitabira iryo higanwa inyuma yo kwiyandikisha nta kindi basabwa ndetse n'igihugu baba bakiniramwo kiraborohereza mu kubarosa visa. Igihugu kiba catunganije iryo higanwa kirunguka ibitari bike mu bijanye n'ubutunzi na cane cane amafaranga mva makungu nkuko bibandanya bishikirizwa na David Bigirimana. Iyo tunganije iryo rukino rwo ku Musenyi rwa volleyball hama hakaza abakinyi mvamahanga abakinyi kandi bakomeye uwo go hejuru ubwa mbere na mbere twebwe rwacu abakinyi bacu baruguka kuko bahuye n'abantu babizobereyemo kandi bakomeye. Ikindi kabiri igihugu bwacu kiruga kuko hanyuma nagwa rukino rwa beach tukaruvuga ku isi nzima uko baragwerekana ku masanamu. Urukino rwa volleyball ikinirwa ku Musenyi ngo rugeze ku ntambwe ishimishije mu Burundi kuko abakinyi b'abarundi bamaze gutahukana imidari itari mike mu nkino mpuzamakungu. Muri beach twebwe Burundi turi imbere gose kuko hageze ahantu muri 2012 14 tuba abambere muri Afrika turetse no mu karere kiwacu tuba mbere muri Afrika. Twagiye mu nkino Jeux Olympiques de la jeunesse zabereye muri Chine. Urumva turafise kahise gakomeye. Kubidogera inyambaro zambagwa n'abigeme baba bariko barakina urwo rukino rwa volleyball ikinirwa ku Musenyi ko zitandukanye n'imico y'ikirundi. David Bigirimana yishura ko izo mpuzu ko arizo zemerewe kwambagwa muri urwo rukino ngo ndetse n'ishiramwe mpuzamakungu nizo ritegeka abakinyi kwambara. Imico y'ikirundi kumbure ntihari ibintu nimwe musanga kumbure twe mu bice takuriyemo zijya mpuzu bambara n'amategeko. Ishiramwe mpuzamakungu ya volleyball iduha icyo kwita urugero bati mutegure impuzu zimeze kunuko kandi izo mpuzu ngira mwayibonye n'abataribona ndabibabwira bazambara bari mu kibuga mugabo kandi yavuye mu kibuga iyo match heza yabiheze bacha bafise ibitega bacha bambara. Urukino rwa volleyball beach world pro tour rutunganywa buri mwaka n'ishiramwe mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball. Uburundi bukaba bumaze gutunganya iryo higanwa imyaka 2 bwikwirikiranya no kuvuga mu mwaka wa 2023 aho ibihugu 12 arivyo vyitabiriye iryo higanwa hamwe n'irindi higanwa ryatunganijwe muri no mwaka wa 2024 gitabiriwe n'ibihugu 11. Jean-Marie Vianney Ngendakumana tugushimire kuri iyo nkuru. Nino ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye mugumane n'isanganiro.